Mana yanje urazi yuko ndi umugororotsi atavyaha nkora nk'abariya basambanyi canke bariya bicanyi. Rero Mana ndagusavye ngo uzumpe ubutunzi bwinshi, uzumpe ibika vyinshi n'ibibuga vyinshi vyo kurarira izo nka kugira ngo ntihagire ibisuma biza kuziba. Nemeye gutira nino mikoro Mana yanje kugira ngo babasambanyi babasuma bumve yuko ivyo bintu bakora atari vyiza. None rero Mana ndagusavye vyose ubimpe menye yuko hano Peti aho kuri ngaho nibiko kabafashe iyo mikoro. Ubibona none Nibiki none Mutama ariko arasenga. Uwo ni Mutama ariko arasenga. None uko niko basenga basengera muri mikoro. Kamura Muta Muta uriko urasengera muri mikoro ya ingwe no ndakubwira ukuntu basenga narinzi ko uzi gusenga none bwa bundi ntavyuzi ugurura uko ibintu byasivye ndimo gusenga basengera muri mikoro none nubona kuri kurantsitaza. none we niwe buka ijambo ry'Imana ukuntu tubigisha muri Matayo igice ca 6 ku murongo wa 6 bavuga ngo iki mbere uhereye kuri 5 havuga ngo nimwasenga ntimube nkazandiyarya zikunda gusenga ziri mu mayira abiri kugira ngo ziyerekane ariko abo impera zabo baramaze kuzironka. Mu kijambo ry'Imana ritubwira gutya ngo wewe iyo usenga uje haruguru mu cumba cawe wiyugarane hanyuma soni yakubonera mu mpisho azoguhera. None wewe wavyononye ucuvugira muri none sinari niyugaranye ereka wari wabishoboye kandi wari wagize vy'ukuri nyene mugabo ikosa wagize nuko wavugiye muri irya mikoro kandi n'amajambo wari kurakoresha mu gusenga ereka ntiyara amajambo yo harimo nayo gutukana. Yo ngirira ikigongwe pasito nagize nabi.